Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba Ntamvu Data TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishashe gicusi kiba categuwe kikongera kigashikizwa na jewe Jean Imana irambona mahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi gitondo gishasha dusangira amajambo tubona Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma muri kino gice c'14 dusoma umurongo umwe wonyene umurongo wa 17 uwo murongo nawo uvuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ariko no kugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mpemu yera. Imana yacu nihimbazwe n'aya majambo murumva ko atari menshi biroroshe kuyafata ku mutwe naho umuntu yoba yajanye muri ya miga y'abana bita ngo ni Sunday school ya bene bavone kore do dimanche kumurengera ngo mu gifaransa ku mashengera mwamwe asanzwe afise iyo programa y'imisa y'abana kuw'Imana cyangwa se kuwa Mungu mu gatondo. Aya majambo ni Paulo yavuze yayanditse yayabwiye muri rino kete rino baruwa kino cete yandikiye ishengero ry'Abaroma yariko arababwira ngo ibijanye no kwihanganira abadakomeye mu gakiza. Imana yacu nihimbaza kubera ko hariho ibintu bijanye novuga ngo no gutsitazanya no kugwishanya bivanye kumbure n'ibyo wasanga bamwe bahinyura abandi bagacira imanza abandi ngo ko naka yambara uko naka yitwara uko yifata uko ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma yarababwira amajambo atari make, harimo amajambo yababwiye ngo uhereye none twoye guhinyurana yamara tugire iyi migabo ngo hoye kugira uwushira igitsitaza canke kigwisha imbere ya mwene se. Imana yacu nihimbazwe. Mbere ku murongo w'12 naho havuga ngo aho kadusomye hari ku 13 umurongo w'13 havuga ngo nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Kandi aya majambo twarayavuze ko mu mavideo yarenganye kandi muri no misi ya vuba video twataziriye yuko kumbure umuntu wese azobazwa n'Imana ivyo yakoze, umuntu wese azobazwa raporo yiwiwe. Aha rero dusomye ngomba ko dushimika kuri iri jambo rivuga ngo ubwami bw'Imana rero ngo si ukurya no kunywa gusa ariko ngo ni ukugororoka, iryo ni rya mbere, n'amahoro, iryo ni rya kabiri, ngo n'umunezero, iryo ni rya gatatu, ngo byo muri mpemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo araryoshe kandi koko amajambo y'Imana ntashobora kubiha. Imana yacu nidutabare kiretse umuntu atayatahujwe na mpemu yera. Turi mu bihe aya majambo abantu bari bakwiye kuyumva, turi mu bihe abantu bari bakwiye kwigishwa n'amajambo bakamenya yuko mu bwami bw'Imana mu gukizwa, mu kuva mu byaha, mu kuva mu bupagani tukaja mu gakiza, kuja gusenga Imana, kuja mu idini iri canke iriya ryitirirwa Kristo Yesu canke se bivugirwa mu izina ry'Imana, bakamenya yuko kujayo tutaba tujanwe no kuronderayo imyambaro gusa, tutaba tujanwe no kuronderayo akazi gusa, tutaba tujanwe no kurondera novuga ngo ibitangaza gusa bijanye n'ibyo mu buzima bwacu bwa misi yose. Kuko mu by'ukuri nibaza ko gitigiri nyamwinshi uburyo bumwe mu buryo bahamagagwamwo kugira ngo bakurikire Imana usanga ari amagorwa, ari amarushwa, ari amagaragizwa, ari igihe ubuzima bwabacanze, igihe yagwaye bikanka akabura icepfo n'icya ruguru, hanyuma akaba ariho agenda novuga ngo asenga Imana, arondera Imana. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha mugabo twumvise ngo ubwami bw'Imana si ukurya gusa no kunywa gusa ariko ubwami bw'Imana ngo ni ukugororoka. Imana yacu nihimbazwe. Aha Paulo
ariko arerekana ko ibigize ubwami bw'Imana, ibigize uru rugendo twatanguye, ibigize kano gakiza twakiriye twacakiye, bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ibigize uru rugendo atari ukurya gusa, atari ukwambara gusa, atari amavewiti gusa, atari ibitangaza bya cakira gusa, eka y'abanamba, ariko ngo hari ibindi bintu bikomeye ngaha yavuze. Urumva ko kujya no kunywa byo novuga ngo ni bibiri gusa, ariko ngaha yavuze ibintu bitatu, kandi numva nkunda mu mutima wanje, nipfuza ko umuntu wese yakijijwe atotakaza umwanya wiwe ngo yibagire kurondera bino bintu bitatu. Yavuze ngo ariko ubwami bw'Imana ngo ni ukugororoka. Imana yacu nihimbazwe, ni ukugororoka, kandi ngo ni amahoro, kandi ngo ni umunezero. Ibyo nabyo ngo byo muri mpemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Biratangaje cyane kandi birababaje cyane kubona umuntu akizwa, akitwa umukristo, akanabatizwa wanashaka mu mazi menshi cyangwa yayandi kumbure yo ku mutwe, ariko mugabo ugasanga ibi bintu bibonekera mu bwami bw'Imana, ibi bintu abantu baronka mu bwami bw'Imana we ntabyafise. Ugasanga naho amaze imyaka n'imyaka mu gakiza, naho amaze imyaka n'imyaka asigura, naho amaze igihe kitari gito mu iyobokamana, ariko ugasanga ibi bintu sinzi ko ari kubera atigeze abyigishwa, cyangwa sinzi ko ari kubera yatumbereye kurya no kunywa naho umengo nibyo bironderwa mu bwami bw'Imana gusa. Ugasanga rero uyu muntu ukugororoka ntaco kumubwiye, kandi uyu muntu ugasanga ntiyigeze aronka amahoro. Wa muririmbyi yavuze ngo amahoro Yesu atanga arutayo narinzi, ngo mbere ngo ngenda ahabona kuko nize kwizera. Ahandi mbere yavuze ngo ayo mahoro ngo ameze nk'uruzi, atemba nk'uruzi. Uruzi nabwo turazi ko rudakama, naho hoba muci rutuma rugabanuka, ariko mugabo ruguma rutemba. Imana yacu nidutabara. Aya mahoro rero atandukanye n'ayo mw'isi. Ayo umuntu ahabwa nuko yaronse ibyo ararira, amara umwanya mutoya ariko agahera. Ariko ngaha twumvise ngo mu bwami bw'Imana, yemwe mwashengero ry'i Roma, ubwami bw'Imana si ukurya gusa, si ukunywa gusa, si ukwambara gusa. Ntimuhave mubyitiranya ngo mwiyumvire ngo mu bwami bw'Imana tuba tugiye gupokera ibya gusa byo mu buryo bw'umubiri, tuba tugiye kuyora ibya pamu, niko kumbure mu myaka yaheze bahora bakunda kubivuga. Ariko mu bwami bw'Imana hari ibintu bikomeye bitatu nabyo umuntu aronka mu bwami bw'Imana. Iyo umuntu ahindutse icaremwe gishasha, iyo umuntu akijijwe, hariho ibyo akwiye kuronka mu bwami bw'Imana. Ibyo nabyo rero twumvise ngo ukugororoka ni kimwe mu bintu umuntu akwiye kuronka mu bwami bw'Imana. Mwene data, nimba warakiriye agakiza, iki kintu umenye ngo ni kimwe mu bintu bigize identite y'umuntu ari mu bwami bw'Imana, y'umuntu yiteze ubwami bw'Imana, y'umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. Ukugororoka, ukubonekana k'umuntu agerageza kurwana intambara yo kwezwa no gutungana kugira ngo aneshe icaha, yirinde gukora ibyaha, yirinde gucumura. Iki kintu cyo kugororoka ni kimwe mu makarakterisitike y'abantu bari mu bwami bw'Imana, y'abantu biteze ubwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cacu cuno munsi, irindi jambo mwana majambo atatu yavuze ngo n'amahoro. Amahoro nayo nyene nibaza ko bisobanutse n'umutekano. Hatagira amahoro umutekano wahungabanye. N'amahoro
mu gakiza umuntu akwiye kuronka amahoro. Nimba uri umukizwa ariko akaba ata mahoro wumva, akaba ata mahoro ava kuri mkemuye rufise, uracagowe, uracari umutindi. Usomye amakuru ya Yobu usanga ngo naho yageragejwe, naho yababajwe, naho yacumukuye, naho yahombye ibyiwe byose, itunga ryiwe ryose, abakozi biwe benshi bagapfa, n'abana biwe, hakaza haboneka ngo umwe gusa ngo wo kuza kumubikira ibyabaye. Ariko Yobu ngo ntiyaherereje amafuti ku Mana, yagumye ngo ashima Imana, agumya ukwizera Imana, ngo agumya ukugororoka kwiwe, yagumya afise amahoro, kugeza naho ngo umugore we yamubwiye ngo niwotuka Imana ugapfa ukavaho, ubona baba hari ico kimaze, ibisebe bingana gutya, ibihute bingana gutya umubiri wose, wotumupfa nkakubura hakunda kubona umeze gutyoye. Ariko aravuga ngo twoba tubaye gute mbega hamwe twokwakira mu biganza by'Imana tukakira ibyiza gusa, mbega ibi nabyo byoba ibyandi. Imana tune dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cyo namusi, ngomba kuvuga yuko rero Yobu yagumanya amahoro. Umutima wiwe nubwo yari mu bihe bigoye, yari akikijwe n'ibihe bitoroshe, yagumanye amahoro. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ari ikintu cya gatatu, imbere yuko duhava dusozera kumbure bivanye nuko nyene nimba mubibona umuco wagabanutse bivanye nuko abataragize n'umwega kuba bacitse. Ijambo rya gatatu yavuze ngo n'umunezero byo muri mpemu yiranye. Umunezero, ugasanga umuntu n'umukizwa, ugasanga umuntu n'umukristo, ugasanga umuntu ni n'umukozi w'Imana, kumbure afise ya titre, afise poste kanaka, wanashaka arongoye ishengero, ariko mugabo uyu muntu ugasanga nta munezero afise. Ibi bintu umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru ategerezwa kubigira byanka byakunda. Ntazige kuronka novuga ngo ibyo kurya gusa, ni koko navyo nyene biriyo, kuko Imana yasezeraniye abayikunda yuko bazoba b'imbere batazoba b'inyuma, izobahezagira, ikabahindurira amateka, ibintu bikagenda neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, ariko mugabo umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru, umuntu yiteze ubwami bw'Imana, akwiye kugira umunezero uva kuri mpemu yera, kandi akwiye kugira amahoro, kuko kugira amahoro ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko uyu muntu yahariwe ibyaha, ko uyu muntu asigaye afitanye imigenderanire myiza n'Imana, atajwi rimwagiriza ikibi, atacaha kimucira urubanza, atakimutsindisha imbere y'Imana. Umuntu yiteze ubwami bw'Imana ategerezwa kuba afise amahoro ava kuri mpemu yera. Aho rero ntitwibagiye kugororoka, ukwezwa no gutungana mu nyonga z'Imana. N'ano majambo rero tugomba tugarukirize ngaha. Ndabona wa muyaga nk'ubuciye ugaruka, tugomba tugarukirize ngaha. Narinze no kukubwira ngo ntumere nk'abaraho. Muri kino gihe dufise abasiguzi benshi, dufise abavugabutumwa benshi basigura kandi bashiririye, novuga ngo bafise impano zo gusigura, zo gukonvenka no kwemeza abantu, ariko mugabo ubutumwa bwabo bigisha novuga ngo si ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubutumwa bubohora imitima y'abantu, ni ubutumwa buhamagarira abantu gukizwa, ni ubutumwa buhamagarira abantu kwezwa no gutungana, ni ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kugororoka, kandi ni ubutumwa bwiza bushikana amahoro mu mitima itari ifise amahoro. Ni ubutumwa bwiza kandi bushikana umunezero mu mitima yari yihebuye, yari idendebukiwe, yari iguye isari, itari ifise umunezero, igaca yongera ikagira umunezero. Imana yacu nidutabara. Narababwiye mu kiganiro c'ubuheruka ejo hahise, ingene umuntu umwe ngo yabonye umugabo n'umugore ngo bariko baraduga uvuye ku kiraro ca novuga ngo ca Ntahangwa mu Ntahangwa ya ruguru,
bagomba guca bakata ngo baduge muri rirari iyo baba. Hanyuma rero ngo babona ingene baje baraganira banezerewe bafatanya amaboko umugabo n'umugore nyene ngo bishimye utoraba umugani w'abarango kwishima bishimye banezerewe baryohewe. Hanyuma nabo rero ngo yari ahagaze impande y'ibarabara sinzi ico yoba yariko arahakora. Iyo ntaho umuntu yigishije arikoresheje hari amadetaye menshi adashobora kuvuga kuko urumva nyene ni tradition orale hari ibyo kumbura usanga umuntu atavuga. Hanyuma rero ngo bamushikiriye acara bahamagara babaza ati none mwebwe mupfaniki? Baravuga ati jewe uyu ni madamu wanje nawe ati nanje n'umugabo wanje muvuye he? Tuvuye guca ingero. Kumbura ngira ngo yarababajije hanyuma babaza ubuzima iki abana niki bafise niki byose arumva nyine ko bafise ubuzima bubayabaye busanzwe. Narijya wumva rero nk'umuntu avuye nko mu kiyede canke mu gifundi murazi impuzu aba yambaye kumbure. Hanyuma badadone mwebwe ko muryohewe munezerewe kandi mbona mufise ubuzima bubi ubuzima bugoye mutaha murushe mwambaye nabi murya iki mukorera make murya nabi mwebwe niki gituma munezerewe muryohewe gutyo? Kumbura hari n'abandi bafise ibirara hanze n'ibirara mu nzu batanezerewe gutyo. Hanyuma ngo bacamushingira intahe ny'abantu twebwe twarakijijwe twarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Rero muri bike turashima Imana turanezerwa kuko twarahariwe ibyaha turi mu rugendo ruja mu ijuru dufise amahoro adafiswe n'ab'isi atangwa n'Imana. Imana yacu nihimbazwa uyo muntu ngo acarunama ngo kuri vora ngo ararira ibyosozi biracundiguta naho bavuga ngo amosozi y'umugabo ngo atemba aja mu nda ariko hari igihe bihora bihuragura bikanga ugasanga nyene ni hatari. Hanyuma rero nimba yarabacoreye sinzi ngo yoba yabahaye ayangana iki hanyuma baca baragenda ariko asigana icigwa. Uyu Yesu Kristo nkwiye kumwakira nanje nkaronka amahoro mu rugo nkaronka amahoro mu muryango nkaronka amahoro mu bugingo bwanje. Imana yacu nihimbazwe. Rero nano majambo niko ndavuga ngo muri kino gihe tugwije abasiguzi benshi basigura imitsima basigura amavewiti. Nahoze ndabaka video karaho muri iyo minsi irenganye ngo mbace n'indangiza sinza gutaba kumbure cane na ya minota twifuza kutaza turarenza irikira kwira cyangwa se yakwiye. Rero ngo naraje ka video umunsi umwe hama rero nta munyamukozi w'Imana mbona rero aragiye akoze mu ntoki umusore umwe yari ngaho muri eglise amukora mu ntoki ngo nkora ngo wewe uragiye ngo mbonye ugiye dashe ngo Amerika arabisubiramo nyine arabitsimbataza agacaza aravuga nazandi nyine bavuga rero nyine bityo nyine murabibona. Hanyuma rero arabishimanga ngo mbonye ugiye ariko mugabo kandi nubwo navyo ari vyiza ibintu tubipinge Imana irabitanga kandi irazi ko tubikeneye ariko mugabo hamwe bwo bari bwo butumwa gusa umuntu afise avuga ubwo ntibwotuma umuntu yihana ibyaha ntibukora ku byaha bukora ku bukene bukora mu mufuko utagiramwo amahera bukora ku masirkonstanse y'ubuzima ariko mugabo ubutumwa bwiza bw'ubwami si ibyo byonyine. Mbere y'ijambo ry'Imana rivuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ngo ibisigaye muzovyongerwa ku buntu. Imana yacu nidutabara. Murumva rero ibintu dukwiye kwitwararika ni kuno kugororoka imbere y'ibindi byose ni aya mahoro turonka mu Mana kandi ni uyu munezero turonka mu Mana byose turoswa na mpkemu ya bica muri mpkemu yera hanyuma ngo ibisigaye tuzovyongerwa. Kumbe rero n'amaviza nayo nyene yoziramwe n'imiduga nayo nyene yoziramwe hamwe twokwitwararika iby'Imana igomba ko twitwararika n'ibyo bindi byotinda bikaza. Imana yacu nidutabare kuko umuntu akijijwe neza akagororoka akaronka amahoro akaronka umunezero byose bikomoka kuri mpkemu yera. Imana ihezagira ibikorwa by'intoki ziwe imivumo ya karande n'ibindi byose byo mu gisokuru no mu gisokuruza
biratsindwa, birasendwa, bigatsindwa, bigakurwaho, umuntu agasigara uwidegembya, ibitahora bicamwo bigacamwo, kuko isezerano rivuga ngo ibisigaye muzovyongerwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, none rero tugomba dusenga Imana. Uno mwanya dukoresheje urahaye. Mbega mu bwami bw'Imana waronse iki? Uru rugendo ruja mw'ijuru waruronse mwiki? Uri mu bariko baruronderamwo imitsima n'amafi gusa? Uri mu bariko baruronderamwo novuga ngo kurya no kunywa gusa no kwambara, ibyo kurya n'ibyo kunywa gusa? Canke uri mu bantu uko bukeye uko bwije baharanira kuronka ukugororoka n'amahoro n'umunezero, kugira ngo ibisigaye biza ari nk'inyongera? Sinzi rero wewe umugwi wowe urimo. Twagomba dusenga Imana. N'abahirwe abantu bitaho kuno kugororoka kw'Imana, kuno kugororoka mu bwami bw'Imana, kuko ibisigaye bazovyongerwa, navyo nyene bazobiro. Nka Imana yacu nidutabara. Ariko n'abahombe abantu nabo urumva nyene batumbereye ibitari ibyo, bahereye ku bitari ibyo baguma kuri ibyo nyene. Nkuko nariko ndavuga yuko hariho abasiguzi benshi asigura ibyo, akira ibi, cakira ibi, uronse ibi, ibi bigiye kuza, ugiye kuja hanze, ugiye kuja muri Amerika. Nkaho mbere womengo kino gihugu cyose gikwiye gusigara kigaragara, abantu bose bakagenda muri Amerika, kubera ko umengo kino gihugu Imana ntizogihezagira, nta masezerano gifitiye, ugasanga umengo nyene nibizigira bikora nibizigira bibaho. None rero nuko, ariko mugabo ukwiye no guharanira ukugororoka, umunezero n'amahoro biva ku Mana. Niryo jambo nari numva ndagufitiye. Mu masengesho yawe usengura uza gusanga ibice bishika 90% wa muri kusaba ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara. Ariko mu masengesho yawe uza gusanga amasengesho yo kugororoka, gusaba Imana ngo igushoboze kugororoka, gusaba Imana ngo igushoboze kuronka umunezero n'amahoro biva kuri mpemu. Uza gusanga amasengesho umengo nta mitwaro yayo ugifise, nta masengesho umengo wofata uvuga ngo Mana shaka mpemu yera. Ariko mu bihe byarenganye twebwe twarutsemwo, umuntu yashobora gufata amasengesho atumbereye gusenga ngo Mana nyuzuza mpemu yera, Mana mpingabire, Mana mpagukura mu gakiza, ugasanga ibyo binda biherukiye ko. Imana yacu nidutabara. None rero nuko nawe ukwiye kuba mubona kugira ngo Mana ndakwinginze ngo umpe bino bintu biva kuri mpemu yera, bisigaye navyo ndumvise ko bizokwizana. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana amajambo twumvise, ko mu bwami bw'Imana atari ubwo kurya gusa no kunywa gusa no kwambara gusa, ariko ko hari ibindi bikomeye kandi bihambaye. Ibyo nabyo bigizwe no kugororoka hamwe n'amahoro hamwe n'umunezero bitangwa na mpemu byo muri mpemu. None rero umuntu bino bintu atavyafise, atabihaye ikibanza, ariko yumvise ko akwiye kuvyipfuza agahanira kubironka, ndakwinginze ngo mugirire neza, uwihanyaho byamugoye umuhangaze, kandi ucumushoboza kuba muri bino bintu abeho abifise, kuko ari byo ndangamuntu y'abari mu bwami bw'Imana. N'izina ryawe ryera Kristo Yesu, dusabye tubyizeye, amen.